Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye cane cane kubiriko biravugwa birabana n'igisata ca politike be n'ivyo abanyepolitike batandukanye harimwo n'umushingamateka Honorable Agathon Rwasa bariko baratangaza kubirabana n'amatora yimirije kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Si Agathon Rwasa wenyene ariko aragira ico ashikiriza, kuko nuwo bivuga ko yaragijwe umugambwe Seneri Nestor Girikushaka nawe ariko arataka uburyo bw'amafaranga muri uyu mugambwe kugira ngo bitegure amatora aza y'umwaka w'ibihumbi 2025 y'abashinga amateka ndetse n'abakenguza amateka. Hari n'abandi benshi banyepolitike yo baba mu Burundi n'abari hanze y'imbe z'igihugu c'u Burundi bariko barasemerera cane vyose tuza kugaruka ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, bamwe banagiriza ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ataho uwashikanye igihugu. Ndagwaye ikaze rero muri ano makuru, wowe ubana natwe umunsi ku munsi, wowe uherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, uburaruko, uburengero, abari mu bisagara bitandukanye vyose bigize igihugu c'u Burundi, ndetse abadukurikirana baherereye mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Afrika muri rusange ndetse no makungu ya kure, mwese ndabaye ikaze muri ano makuru. Ni mu gihe umushingamateka Honorable Agathon Rwasa we ariko aravuga ko amatora ariko ategurwa mu manyanga menshi cyane. Ubundi Honorable Agathon Rwasa yamye ariwe ndetse ni nawe yashinze umugambwe SNL kuri ubu wahawe Nestor Girikushaka. Bamwe bakavuga ko ivyo vyagizwemwo uruhara n'umugambwe CNDD-FDD mu gutinya ko Agathon Rwasa yozowutsinda mu matora yimirije yoba ayo mu bashinga amateka ndetse n'ayo umukuru w'igihugu. Agathon Rwasa rero we akavuga ko amatora ariko arategurwa mu manyanga menshi cyane, mbere ko hariko harakoreshwa iterabwoba ku banyagihugu kugira ngo baje kwiyandikisha mu bazokwitaba ayo matora. Agathon Rwasa we akaba asaba abategetsi ba CNDD-FDD kureba neza nimba imyaka 20 bamaze ku butegetsi hari aho bagejeje igihugu, ngo nimba naho bagisubije inyuma bareka abarundi babahe umwidegemvyo bitorere indongozi bashaka. Ibi vyose vyo turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Ni mu gihe kandi hari abandi banyepolitike batandukanye baba mu mirwi itandukanye bavuga yuko uyu mugambwe CNDD-FDD atacu wamariye igihugu muri imyaka 20 yose umaze ku butegetsi. Ibi bikaba bivuye mu muhari nkundagihugu MAP Burundi Buhire uvuga ko umugambwe CNDD-FDD atacu wamariye abarundi atari ukubashira mu bukene butagira izina. Nkuko bishikirizwa na Emery Pacifique Igiraneza, ngo ubutegetsi bwa CNDD-FDD igihugu carabananiye gutwara, ngo bakwiye guhagarika ikinamico y'amatora hakaba ibiganiro n'abegwa bose nibazo biri mu gihugu. Ni mu gihe ngo umukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye yarutse gutera kama abarundi bose kwiyandikisha mu matora guhera ku igenekerezo ya 22 Gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ngo bazokwitabire amatora yimirije. Mu muhari nkundagihugu MAP Burundi Buhire bo bakemeza ko ahubwo ayo matora ari ikinamico kuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD atakindi bwamariye abarundi atari ukubashira mu bukene butagira izina. Uyu mugambwe ukaba wemeza ko igihugu c'u Burundi giharurwa mu bihugu vya nyuma ku isi bisinzikajwe n'inzara, mbere ikaba iri ku rugero rwa 60%. Amafaranga mva makungu ni umuzi wibuye mu gihugu. Agateka kazira muntu karabangamiwe, gupfungira abantu busa hamwe no kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Ibi vyose rero ngo bikerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwananiwe kuyobora Uburundi. Emery Pacifique Igiraneza arongoye umuhari MAP Burundi nkundagihugu we akavuga ko ivyo ubutegetsi bwa CNDD-FDD buri gutegura ari nkinamico gusa amatora, ahubwo ngo cari gikwiye harakenewe ibiganiro bidakumira n'abegwa bose nibazo biri mu Burundi, gutyo abone ku muti urama mu nyuma hatunganywe amatora meza ahurikiyemwo bose. Mbere ko tubageza ko ivyatangajwe na Honorable Agathon Rwasa ndetse n'ivyo tuza kubageza ko vyatangajwe n'urunani Sereni aho rusaba amakungu guhagarika umugambi w'ikinamico y'amatora yimirije mu Burundi. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tujikanwa nadushikiriza musangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje baraba mu bambere bashikirwa n'ibiganiro ndetse n'amakuru dushikiriza kuri no mbonesha kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Agathon Rwasa we akagira ati amatora ariko ategurwa mu manyanga menshi.
umushingamateka Honorable Agathon Rwasa akamenyesha ko aya matora yimirije ariko arategurwa mu kajagari kenshi, mbere ngo biragoye kwemeza ko hari icizere azozanira abarundi. Agathon Rwasa akavunira akagohe abategetsi ba CNDD-FDD kuraba nimba imyaka 20 iheze batwara Uburundi hari aho babugejeje, ngo basanze naho babusubije inyuma nibareka abarundi bihitiremwo indongozi bashaka. Ivyo byose rero ni mu gihe Agathon Rwasa yari umutumire kuri radio RPA mu kiganiro ijambo ni gwawe. Agathon Rwasa yashikirije amakenga abona mu itunganywa ry'amatora yimirije, mbere akavuga ko ataco ashobora kuzanira abarundi kuko ariko ategurwa mu kajagari gusa. Agathon Rwasa akavuga ko abategetsi ba CNDD-FDD badashaka kuva ku butegetsi ariko bagashaka gutegura ivyitwa amatora kandi atari amatora. Yagize ati abanyagihugu burya baheruka kwerekana aho bahagaze mu kwanka kwiyandikisha kuko babona amatora ategurwa mu busuma, imyiheburo w'ubuzima urangwa mu banyagihugu. Agathon Rwasa aratanga bumwe mu burorero bwerekana uko amanyanga ariko arakorwa mu itegurwa ry'aya matora yimirije, nk'uko rero abandanya abivuga. Yagize ati abarundi bategetswe ku nguvu kwiyandikisha kandi ibi ntivyemewe n'ibwirizwa shingiro. Kwiyandikisha ni ku bushake bw'umwenegihugu. Mu kwiyandikisha batanze uburangamuntu ku bana batarakwiza n'imyaka yo gutora, bakabuzuriza n'intoke, bakabaronderera udupapuro twemeza ko biyandikishije. Ikindi kandi nuko Prosper Ntahorwami yarongoye umurwi Seni yinamuye atuma abanyamigambwe ngo bazana amakandidature yabo kandi umukuru w'igihugu atarahamagaza amatora kuko nico kibanza gikugura amatora. Ngo kandi aho niyo imigambwe ica igira inani hamwe n'abigenga. Agathon Rwasa rero akatangurira ahangaha asaba abategetsi ba CNDD-FDD kuraba neza nimba imyaka 20 bamaze ku butegetsi hari aho bagejeje igihugu, nimba kandi naho bagisubije inyuma bareke abarundi babaho umwidegemvyo bitorere indongozi ibishakira zizobashikana kwihangiro abanyagihugu nabo baba bipfuza. Agathon Rwasa ibi akabihuza n'abandi benshi bavuga yuko aya matora ariko arategurwa mu manyanga menshi cyane. Gusa nanone ibintu vyagarukiye ngaho kuko nubundi abahoze mu mugambwe SNL ukirongowe na Agathon Rwasa nubundi kuri bakiyoboka Agathon Rwasa bariko barahamagarirwa kuja kwiyandikisha muri aya matora. Nubwo bitazwi neza umukenyuro Honorable Agathon Rwasa azokoresha muri aya matora yimirije kugira ngo nawe azoje ku rutonde rw'abitoza, bamwe bavuga ko nubundi nawe hari ikarata yoba yibikiye mu kuzobirindura umugambwe CNDD-FDD muri aya matora yimirije. Rero abamuyoboka umugambwe SNL nabo bariko bahamagarirwa kuja kwiyandikisha kugira ngo nabo bazobe mu bitaba aya matora yimirije. Uti inyankamugayo zose ziyoboka Agathon Rwasa zisabwa kwiyandikisha guhera uyu munsi mu bazotora mu matora yimirije naho integuro yayo iteye amakenga. Ivyo bikaba bishikirizwa n'umushingamateka Simoni Bizimungu akaba n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNL ishami rya Agathon Rwasa. Nk'uko yabivuze ku munsi w'igenekerezo ya 22 Gitugutu uyu mwaka w'2024 ariho hatanguye igikorwa cyo kwandika abazokwitabira amatora y'umwaka uza. Umugambwe SNL ishami rya Agathon Rwasa bamagara inyankamugayo zose kwiyandikisha bose naho integuro y'amatora iteye amakenga. Ubutumwa yarungikiye abanywanyi ba SNL umushingamateka Simoni Bizimungu asanzwe ari umunyamabanga mukuru wa SNL ishami rya Agathon Rwasa yagize ati ndongozi namwe nyankamugayo muyoboka uburongozi bw'umugambwe SNL burongowe na nyakubahwa umushingamateka Agathon Rwasa, ndabaramukije amahoro y'Imana kandi mvuga nti dusangwe SNL. Nkuko mumaze iminsi muvyumva iyandikwa ry'abazokwita amatora ryaratanguye, nabiboneka ko integuro yayo matora iteye amakenga. Duhamagarirwa kwitabira iyo yandikwa twese. Amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine akaba ategekanijwe igenekerezo ya 5 ruheshi umwaka w'2025. Ayabakenguza amateka ategekanijwe igenekerezo ya 2023 mu Kakaro hamwe n'ay'abakuru b'imitumba azo kugenekerezo ya 2025 Myandagaro umwaka w'2025.
inyankamugayo zose rero ziyoboka agatorwa Rwasa zisabwa kwiyandikisha guhera kuri uyu munsi mu bazotora mu matora yimirije n'aho integuro yayo iteye amakenga, bishikirizwa n'umushingamateka Simoni Bizimungu akaba n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNL ishami rya agatorwa Rwasa. Nk'uko rero uyu munsi igenekerezo ya 22 Gitugutu uyu mwaka w'2024 ariho hatangura igikorwa cyo kwandika abazokwitabira amatora y'umwaka uza mu mugambwe SNL ishami rya agatorwa Rwasa, bo abamuyoboka bahamagarirwa kwiyandikisha bose n'aho integuro y'amatora iteye amakenga. Mu butumwa yarungikiye abanywanyi ba SNL, umushingamateka Simoni Bizimungu asanzwe ari umunyamabanga mukuru wa SNL ishami rya agatorwa Rwasa yagize ati: ndongozi namwe nyankamugayo muyoboka uburongozi bw'umugambwe burongowe na nyakubahwa umushingamateka agatorwa Rwasa, amatora y'abashingamateka yimirije murasabwa kuja kwiyandikisha kugira ngo natwe tuzitabe ayo matora. Bamwe bakavuga ko ibi kandi vyoba bisigura ko n'ubundi uyu avugira ari we Honorable Agathon Rwasa nawe yoba afise umukenyuro azokoresha amatora yimirije kugira ngo azoyitabe, nkuko kandi n'amakungu yose amuhanze amaso. Nemwe kandi atari Agathon Rwasa wenyene afise amakenga ku itunganywa ry'aya matora, kuko n'urunani Sereni rusaba amakungu guhagarika umugambi w'inkinamico y'amatora yimirije mu Burundi. Urunani mbogoragihugu Sereni ingeri ya rugamba rurwanya leta y'u Burundi rusaba amakungu kugondoza leta y'u Burundi kugira ihagarika umugambi w'inkinamico y'amatora y'umwaka w'2025 kuko azoteza imvururu mu gihugu. Shivano Mugwengezo avugira urwo runani avuga ko icihutirwa ari ibiganiro birimwo abarundi bose bihagarariwe n'amakungu, ni ubumwe bwa Buraya, ubumwe bwa Afurika yasi kugira basubiza Burundi ku murongo wa demokarasi n'iterambere. Urunani mbogoragihugu Sereni ingeri ya rugamba rwaraye kandi rusohoye itangazo ryerekeye umugambi w'amatora yo mu mwaka uza y'2025, aho urwo runani rumenyesha ko ayo matora ashobora kubamwo imvururu zikomeye, arico gituma rusaba amakungu guhagarika umugambi w'amatora bise inkinamico yo mu mwaka w'2025. Shivanu Mugwengezo avugira urwo runani akamenyesha ko bamaze kwandikira umunyamabanga mukuru wa Antonio Guterres kugenekerezo ya 10 Nyakanga uyu mwaka w'2024 amenyesha ko mu Burundi hariko harabihonyangwa ry'agateka kazina muntu ibishobora guteza akaga gakomeye mu gihugu hamwe hatogira igikozwe. Ushivano Mugwengezo akabandanya amenyesha kandi ko yandikiye urongoye umuryango wa Afurika y'ubuseruko President Salva Kiir wa Sudani y'ubumanuko amumenyesha kuvyerekeye ishirwa mu ngiro ry'ingingo ya Sentare ya Afurika y'ubuseruko yerekeye ikiringo ca gatatu c'uwahoze arongoye igihugu Petero Nkurunziza. Shivanu Mugwengezo arangiza kandi atera kama amakungu kugira ahagarika umugambi w'amatora abanze haba ibiganiro bidakumira birimwo abarundi bose batandukanye bihagarariwe n'amakungu, ONU, ubumwe bwa Afurika, ubumwe bwa Buraya, ubumwe bwa Afurika y'ubuseruko kugira babanze gusubiza Burundi ku murongo mwiza wa demokarasi n'iterambere. Nubwo bimeze gutya kandi abahawe umugambwe SNL ngo bawutware babahawe na CNDD-FDD nk'uko vyagiye biratangazwa n'abantu benshi batandukanye kugira ngo bakwe Agathon Rwasa atazoburagiza CNDD-FDD mu matora canke se ngahiteza izindi ngorane. Umugambwe rero SNL kuri uburongo na Nestor Girikushaka uriko urataka amafaranga kugira ngo nawe uzokwitabe aya matora, ugasaba ushimitse leta imfashanyo y'amafaranga imigambwe igenewe mu kwiyamamaza. Muti rero bihagaze biti, reka navyo tubice irya nino. Umugambwe SNL uyobowe na Nestor Girikushaka basaba bashimitse leta y'u Burundi imfashanyo y'amafaranga igenewe imigambwe yemewe n'amategeko kugira ishobore kwiyamamaza no kwitegurira amatora yimirije. Mu gihe kuri uyu wa gatandatu umugambwe SNL waramutse utunganya ikiganiro ku bamenyeshamakuru, utwara SNL ku rwego rw'igihugu Nestor Girikushaka yasavye leta gutanga imfashanyo y'amafaranga igenewe imigambwe yemewe n'amategeko kugira yitunganye neza mu myamamazo y'amatora yimirije mu mwaka uza. Nestor Girikushaka abivuga ngo biri mu ibwirizwa shingiro mu ngingo ya 84 agace ka mbere, aho bavuga ko kugira demokarasi igende neza hari uburyo bw'amafaranga bugenewe imigambwe yemewe n'amategeko kugira buyifashe kwitunganya neza mu bihe vy'imyamamazo y'amatora. Kubwiwe rero SNL ihagaze neza kuko no mu nama nshingamateka ngifiseyo ibice 30%. Ikindi Nestor Girikushaka agaruka ko n'ingene mu rw'igihugu ujejwe gutegura amatora seni utunganijwe, ahabona ko amatora y'umwaka w'2025 ashobora kugenda nabi kuko uwo mu rwiseni hamwe na CPCC yose yiganjemwo abari mu butegetsi
nta kuvugana gukwiye rero kurangwa hagati ya seni hamwe n'abanyamigambwe canke abegwa n'amatora bose. Umugambwe seneri nk'uko bivugwa urerekana kandi ko hibonekeza ukutihanganirana mu vya politike, aho hibonekeza mu bice bimwe bimwe ingoro z'umugambwe seneri zibomorwa, izindi zigasibanganizwa ivyandiko. Nestor Girikushaka akarangiza ashikiriza ko uko bimeze kose umugambwe seneri ugiye kwitabira amatora yose kandi ko wipfuza impinduka ikomeye mu gihugu ndetse no mu bisata vyose. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya arabana n'amatora yimirije kuzoba mu mwaka w'2025 ndetse n'integuro yayo. Aho uri hose rero ufite subscribe canke sabone niba utari wafite kugira ngo tuzicikanwa nayo dushikiriza, usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, yoba biriko biravugwa mu gateka kazina muntu, politike n'ibindi bisata byinshi bitandukanye. No Muhuza TV Imana bahezagira ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.